Ndabaramukije mwese aho muherereye hose, amahoro y'Imana abane namwe. Nongera kandi kuba ikaze muri ca kiganiro c'ubwiza, ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro citwa Intahe yacu. Mu kiganiro aho tumenya ukuri kugahindura ubuzima bwacu maze tukaronka ukwidegemvya kumaze gushika mu buzima bwacu, maze intahe zikaba intahe, tugasigara dufise ubuzima bw'intahe. Na niyo mpamvu kino kiganiro citwa Intahe yacu. Ndonge kandi kuba ikaze muri kino kiganiro, tuza kuyaga ikintu kidasanzwe, ikintu c'ubwiza webuje. Ndongera kandi gutumirira novuga ati kurindira mpaka kino kiganiro giheze, kuko ni kiganiro cuno munsi ndabizi kiraryoshe cyane, ibidasanzwe biraza gukoreka, Imana iraza kuvugana natwe muri kino kiganiro. Rero imbere yuko dutangura kino kiganiro, reka dushimire Imana ibitangaza yakoze n'ivyo rushirizaho gukora. Intahe z'ubwiza irushirizaho kubaka mu buzima bwacu. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye, urahambaye, uragororose, uruwera kandi uri Imana itananirwa. Turagushimiye kubw'intahe zidasanzwe urushirizaho kubaka mu buzima bwacu. Turagushimiye kandi ko uduhaye akandi karyo kadasanzwe, aho tugira twumve ijambo ryawe, aho tugira tumenye ukuri muri kano karere mu burere butandukanye. Kandi inyuma yo kumenya ukuri, turagushimiye ko ukwidegemvya kuza gusesekara mu buzima bwacu. Turagushimiye ko ukwidegemvya kuza kuzana izindi ntahe z'ubwiza mu buzima bwacu. Turagushimiye ko bana natwe muri kino kiganiro kandi bidasanzwe biza gukoreka. Ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisaba twizera, amen. Ndonge kandi kuba ikaze, nongera kandi gutumirira, novuga ati nimba ufise umugenzi wawe yoba atarabona kino kiganiro canke ataratangura kuzararaba ikiganiro Intahe yacu, kumurungikira link ukamutumira kugira ngo nawe tuze turasangirira hamwe ubwiza budasanzwe bw'intahe zacu muri Kristo Yesu. Hama uno munsi dufise teme iryoshe cyane, teme y'ubwiza. Ino teme nayo ivuga ngo isezerano risumba ayandi masezerano yose. Mu bwami bw'Imana twinjiyemwo, Kristo yatuhinduye abana b'Imana, yadukuye mw'isi y'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Yatuzanye turi mu bwami bw'Imana, ubwami aho Imana iganje. Rero muri buno bwami ni ubwami burimwo amaprincipe, burimwo amasezerano Imana yavuze ku buzima bwacu, ku miryango yacu. Rero hari amasezerano menshi dufise, nko hari amasezerano tugira ko mu byo tuzokora byose bihezagiye, intambuko zacu zishigikiye. Hari novuga ati ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko Uhoraho akikije abantu biwe. Ayo yose n'amasezerano y'abana b'Imana, yuko dukikujwe impande zose, turagize abamarayika biwe bakaturinda bakatuzigama. Amasezerano y'Imana tugira ko Uhoraho ari we mwungere wacu ntituzokena. Ayo yose n'amasezerano y'abana b'Imana. Ariko inyuma yayo uno munsi hari irindi sezerano tugira tuyage, niryo navuga ni isezerano risumba ayandi masezerano yose Kristo yadusezeraniye. Uno munsi nimbura umwana w'Imana utegerezwa kubaho witeze cyane, uvuga ati man, irino sezerano rinshike ko vrema, kuko hari amasezerano Imana yadusezeraniye. Turiko turasenga, urashobora kuvuga ati Imana warasezeranye ko tuzoba umutwe tutazoba imirizo. Rero nimba ngiye gupasa interview y'akazi mw'izina rya Yesu Kristo, rino sezerano rinshike ko. Nimba ndi umunyeshuri ngiye gupasa examen ndaba umutwe simba umurizo. Nimba ndi mu rudandaza rwanje nkagenda ndabizi neza yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibikorwa by'amaboko yanyu byose birahezagiye. Ayo masezerano siko turasenga turayavuga kenshi, turanayasubiramwe kenshi. Ariko uno munsi nashaka twibukanye isezerano rimwe, kandi iryo sezerano isezerano risumba ayandi masezerano yose. Iryo sezerano naryo reka turirabire hamwe, ni turarisoma muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 2, turahera ku wa 2 n'uwa 3. Hava ngo Yesu niwe reka dore ku murongo wa 1 hava ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. 2 ngo imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyo abatariyo mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu ntizogaruka kubajana iwanje, ngo ahondi namwe abariho muba. Yesu ashimwe. Iri niryo sezerano risumba ayandi masezerano yose.
Isezerano risumba ni masezerano yose nuko umunsi umwe tuzobana na Kristo. Kristo yagiye kudutegurira ahacu. Hari indirimbo indyohera cyane yitwa Maranatha ya Big Zoe, niyo muri iyo ndirimbo bavuga ngo hamwe twoja mwijuru tugasanga hariho vyose dukeneye. Iyumvire vya bindi vyose wewe wipfuza na vya bindi wiyumvira ko vyo wabiri mwijuru ugasanga Yesu ntawuriyo. Ngo umva ho gumaye, ngo umva mwijuru hojyo. Bace barangiza bavuga ngo hamwe mwijuru ho kuryohera Yesu atari rimwo. Ngo mu bisanzwe ntunabere no kuja mwijuru. Mu bisanzwe ikizotuma mwijuru turyoherwa gusumba nuko tuzobana n'uwadukunze. Nta buzima buryoshe nk'abakunzi babiri babana. Rero Kristo niwe mukunzi wa mbere, novuga niwe mukunzi wa mbere adukunda gusumba abandi bose. Ego abandi barashobora kuba baradukunze, abandi barashobora kuba badukunda, ariko Kristo niwe adukunda kandi niwe yatwiguze. Nta wadupfiriye, nta wundi yadupfiriye ngo nyina yo kwibagira uruhinde nje yavyaye, ariko Yesu ntashobora kutwibagira. Rero irino niryo sezerano risumba ayandi masezerano yose. Yesu yavuze ngo nzogaruka kubajana. Ariko kandi ico twomenya nuko Yesu yasezeraniye bande, kuko hari igihe duvuga ati amasezerano ni sezerano Yesu azogaruka kutujana. Ariko nimba uri kuranyumviriza sinzi uri, ariko wo uriyize ko Bibiliya yavuga ngo barimwe mwishuzuma ko nimwe mwiyize. Buri muntu wese ariyize. Rero Kristo hariho umugwi w'abantu, kuko Yesu nazoza gutora isi yose, azoza gutora ubwa mbere na mbere abantu bamwizeye, bamwimika mu buzima bwabo nk'umwami. Nimba utararaba mu biganiro vya mbere twarashoboye gusigura icyari cyo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Nk'umwami nibisigura ngo azoza gutora abantu bemeye kuganzwa nawe, bemeye kugendera munsi y'uburongozi bwiwe, ivyo ashaka ari vyo bagaragaza. Abo nibo Yesu Kristo azoza gutora. Ikintu kandi womenya, Yesu ari mu ijuru ariko arategura ibibanza, ariko ibibanza ariko arategura nimba uno munsi ubuzima bwawe ushobora kuba mu buzima bw'icyaha ukumva na mahoro, ukiba ukumva na mahoro, ugasambana ukumva na mahoro, muri wewe ntiyumve ko hari n'umutima ukumva muri wewe vraiment urashobora kuba mu cyaha ukiyumva amahoro. Mon frère, sorry cyane, hamwe woba ubwo buzima ari bwo buzima uri kurabamwe, hama ubwo buzima nyene ukumva nyene nibwo unezerererwa kubamwe. Byukuri hamwe Yesu yogaruka no munsi ubuzima bwa butarahinduka, naho woba waramenye ijambo ry'Imana, naho twovuga ngo hari umunsi wafashe umunsi uratura Yesu Kristo kumwami, kwemera ko ari umwami n'umukiza, shaka kuba warabivuze mugabo utavyatuye, ko ari itandukaniro ryo kuvuga no kwatura, kuko Yesu Kristo ni umwami. Iyo umwankiriye mu ubuzima bwa buramutegerezwa guhinduka. Reka dufate nk'akarero umugore afisinda. Nk'umukobwa arashobora kuba atambuka neza, umukobwa arashobora kuba agenda neza kubyo abantu bavuga ati agenda nk'umumaneke nk'iki, kujya kira muntu wese akoma amashi ujya atambuka. Ariko umunsi iyo umukobwa atwaye inda, nawe yo batambuka gute, nawe yoshaka kaba miss. Uko imisi igendira avance, niko ubuzima bw'iyo butera buhinduka. Atangura guhindura uburyo atambuka, atangura guhindura n'uburyo agenda, uko yahora agenda bigenda birahinduka, kuko muri we haba hari ikintu kanaka atekeye. Wo nubwo ati iyo igihe nakira Yesu Kristo nakiriye kugororoka kw'Imana, gute no kwakiriye kugororoka kw'Imana nkabandanya ngaragaza bwa buzima nyene. Ubuzima nakiriye kwera kw'Imana, nakiriye kugororoka kw'Imana. Iyo rero nakiriye Yesu Kristo hari ikintu kanaka mfise muri jewe, uko imisi igenda niko ubuzima bwanje burushirizaho guhinduka. Uko imisi igenda hari uburyo nahora ngenda, ariko kuvaho ntanguye kuvaho nakiriye Yesu hari ubuzima. Kare iyo bishise novuga ati nkagwa mu cyaha, navuga ati vraiment icoma nkasubirayo. Hariho umuntu no munsi aguye mu busambanyi avuga ati vraiment icoma nkasubira kandi. Hariho n'uwundi yahushije gusambana akubwira ati naho mvyokajo, mu gihe hari uwundi yahushije iyo yahaswe gusambana avuga ati Mana ndagushimiye naringure none wangaruye. Ubwo nibwo buzima bw'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Rero Yesu Kristo azoza gutora ishengero ridafise agasembwa n'amarabaga. Reka dusome mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Ivyahishuriwe Yohana, turasoma ivyahishuriwe Yohana ku murongo wa 22, aho havuga ngo 22 ku murongo wa 14, igice cya 22 ku murongo wa 14 havuga ngo hahigwa abamesura imvune zabo
ngo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Abariko barashika ku mugwa Yesu Kristo karadutegurira nabariko barategura imvune zabo mu maraso ya Yesu Kristo. Bene data, vuba cyane Yesu Kristo araza. Yavuze ngo nkuko byari bimeze mu gihe cya Noa niko bizomera. Uno munsi novuga ati ugiye kuraba mu gihe cya Noa uko byari bimeze, abantu novuga ati ibintu novuga ati bagira priority bite ko ari bisanzwe mu gihe cya Noa n'igihe cya Loti. Uno munsi nivyo biriko biritwa ibisanzwe. Ubusambanyi no munsi bwabaye ibisanzwe. Umuntu aragira nabi tukabona umenga ni ibisanzwe. Ariko iki ni kimenyetso gikwiye gukangura umuntu wese yiteze novuga ati yiteze umwami. Kuko Yesu Kristo azoza gutora ishengero rimwiteze, ishengero ridafise agasembwa n'amarabaga. Si umuntu ajya gusenga, kuko ugiye kuraba Yesu yaratanze akarorero k'ubwami bw'Imana uko bumeze. Aravuga ngo bumeze nk'inkumi 10. Muri izo inkumi 10 hariho 5 zatonze nk'abandi, zariteguriye ubukwe nk'abandi. Mbere n'amavuta ya mbere bagiye kuyagura nk'abandi, batonze ubukwe nk'abandi. Iki kibabaje nuko batagiye. Yesu yavuze kandi ngo hari abantu bazovuga ngo twarasenda amadayimoni mu izina ryanje, ngo hari abasenda amadayimoni mu izina giwe, abavuga ubutumwa bagira ariko azobwira ngo sindabaha. Umunsi umwe ko ndiyumvira ico kintu cyane none umuntu agera ku rugero, kuko kugira usenda amadayimoni bisaba kwizera izina rya Yesu Kristo, kuko izina rya Yesu rikorera uwugizeye. Hari abahungu bagerageje kugigana bumvise Paulo abivuga bariko barayasenda amadayimoni arabakubita. Rero nimba umuntu yarageze ku rugero rwaho uduza faith ya uduza kwizera kwawe ku rugezo rwaho wumva yuko wokora igitangaza, turabizi yuko gusengera urwa umuntu urashaka kumusengera indwi 2 atarakira. Rero usengeye umuntu novuga ni resulta y'ukwizera ufitiye izina rya Yesu Kristo. Rero umuntu aduze ukwizera ku buryo yasengera urwaye agakira, senda abadayimoni ntakumara amaze mu bantu agasohoka. Hamesa akaza kubwira ngo ntakuzi, urumva ko umuntu ntaba ari umusivile mu bwami, aba ari umuntu kanaka mu bwami. None umuntu bizogenda gutesa mubwiye ngo sinenda kuzi. Cyawumva hari cya kintu bita kutamesura imvune zacu, no kutamesura imvune mu maraso ya Yesu Kristo. Nta kindi kitwetse. Nimba uno munsi hari ubuzima kanaka, iyumvira ubuzima bwa nimba uno munsi ushaka kubona ati Yesu no munsi yoza kino kintu combuza kuja mwijoro. Haracyariho amaraso yoza ngo naho vyo babitukura tukutuka ivyaha vyawe uworasha kuvyeza kera derere nka shereki. Ntupamete ubuzima bwa kumara umunsi wose uri mu cyaha kandi hari amaraso ashaka kukoza, kuko uno munsi buraca bugacana Ayandi niko abarundi bavuze. Jemba mu gihugu cya Etiyoki umunsi umwe twararyamye. Umunsi twajyanye twiteze ko mu gatondo tuza kuvyuka tuja kwishura, ariko buke twasanze nyamugigima yateye, inzu za bomagurise mu gisagara bishika 9 abantu benshi cyane bapfuye. Twajyanye dufise inkuru yuko turyama tuvyuka tuja kwishuri, ariko tuvyuze twavyuka nyindi nkuru ivuga ko novuga ati igihugu novuga ati cyagize shiti komeye bisagare 9 vya bomotse. Rero uno munsi turashobora kuba twajya, uno munsi turashobora kujya, ariko ejo ntituzi vyejo, rino joro ntituzi ivyo ritekeye. Rero nk'abana b'Imana, nk'umuntu yiteze rino sezerano rikuru, nkuko twama twishuza amasezerano atandukanye Imana, rero turakwiye kwitega na rino sezerano ko Yesu umunsi n'umunsi azoza. Ntituza ashobora kuba runo munsi, ashobora kuba reda, ashobora kuba mu kwezi kuza, mu myaka 5 iri imbere. Rero reka tubeho buno buzima. Nimba hari ikintu wiyumvira ukacuvuga ati Yesu yoza, iki kintu cyo hansigaza, nta mpamvu hari amaraso yoza muri Kristo Yesu. Hama nimba utarakira Yesu Kristo, intambuko ya mbere yo kuja muri ico gisagara no kwizera Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kuko iyo niyo ntambuko yawe ya mbere. Nimba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ikintu cyo gihe cyawe ntiwipahomete yuko ushobora kubaho utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hamubandanye wiha amahoro, kuko uburi mu kaga gakomeye cyane. Hama reka ndangirize kuri kino kintu ndabwira ko Maranatha, Yesu araje kandi araje vuba cyane. Mu byo utegura vyose, tegura kugira mariage, utibagira gutegura ko na Yesu vuba cyane agaruka. Mu byo utegura
nimba uriko urategura business uyitegure uzi yuko nyene uyitegura na Yesu, utegura yuko nawe vuba agaruka. Simvuze ngo tureke gukora, ariko turakora kuko Yesu azoza gutora ishengero riri ku gikorwa, nazoza gutora ishengero ryahejeje igikorwa. Rero vuba cyane ashobora kugaruka, nuno munsi ashobora kugaruka, ntawe ubizi, ariko mu byo dutegura byose dutegure ukugaruka kwa Yesu Kristo. Hama nongera kandi abashimira akaryo kadasanzwe mwaduhaye, mwadutije. Ndabifuriza umunsi mukuru wa Noel, nizera neza ko murushizaho kugubwa neza, kandi muri Noel twibuka yuko Yesu Kristo yigeze kugaruka, arapfira ibyaha byacu, ariko kandi yaragiye vuba cyane. Yesu Kristo aragaruka. Rero tunezererwa Noel twibuka ko na Yesu Kristo vuba cyane agaruka, rimwe rizima aje kudutora, maze tubane nawe akaramata. Mwarahezagiwe cyane.